inama twarimo yari inama yo kurabira hamwe ingene ibiciro vyubahirizwa muri komine yacu nziza ya Nahango. Hagati yaho rero vyagiye birashikirizwa novuga nti nabe n'igihugu abafise ububare n'ahandi bashoboye kugerageza kwerekana amakenga akogwa novuga nti indongozi zimwe na cane abajejwe gutanga izo nzoga ariyo Braludi. Bavuze bati ni vyiza yuko inzoga zivuye muri Braludi zishikira muri Mega igahereza mini depo nayo igacihereza ububare kuco ububare bugaca budandaza nabwo nyene neza. Rero ayo makenga y'ububare novuga le bar clé sayandi nuko bavuga bati ico gikorwa gute, mbega bisunga iki kugira novuga nti ubwo bubare butogwe muri bwinshi bavuye ngo n'ububare clé. Rero twasavye abajeje intwaro mbere turi kumwe n'indongozi zaje ziserukiye Braludi yuko ico gikorwa bogikorana novuga nti n'abajejwe intwaro kugira ubwa mbere na mbere izo ntonde z'ububare bufise iyo novuga nti iyo appellation bar clé bazumvikane ko maze baheje kuzumvikana ko baheze bazemeze hanyuma ibikorwa biheze bibandanye neza atagifungu cinshi kirimo. Ego hariho n'ikindi mwashikirije kijanye n'ibarabara kuru ute protocole niho intumbero mwatanze navyo vyifashe gute bimeze gute. Murakoze mbere dukingurukire gose leta nkozi yo yagize inguvu mu gushobora kubonesha ibarabara novuga ibarabara rya mbere ry'igihugu aho leta nkozi yadushiriye amatara. Uvuga nti ubu iryo barabara ryose rirera mbere naho wota hasi urushinge urashobora no kurutora. Rero ivyo twasavye ku bantu bajejwe ububare abasavye yuko rirya barabara kujya ari barabara novuga nti route protocole mu kinofunofu ni barabara umukuru w'igihugu acamwo mbere n'izindi ndongozi mbere n'ingenzi zindi zikomeye. Twasavye yuko bubungabunga neza iryo barabara mu ntumbero bwa mbere na mbere gukingira ayo matara bashizeho mbere no kuribonesha kuko murumva ririnze rita ine route protocole ni barabara nyene koko novuga nti bitabwirizwa kuvogerwa nkuko zishatse. Abafise ububare n'uburiro twabasavye yuko mu gihe bazoba baje baganwa n'abafise izo ngendeshwa gufata izo ngendeshwa zabo bakazishira mu ruhande maze bagaheza bagasuma baje gusuma bagaca babandanya. Ariko hibonekeje yuko akenshi bakunda gutera novuga nti ambuteyage muri iryo barabara aho usanga amamodoka aparise mu ibarabara uwayitayeho ugasanga yagiye gufungura uwayitayeho ugasanga yagiye mbere no kuwundi mutumba asiga imodoka mu ibarabara akibagira iki iryo barabara koko atari barabara rimeze nk'irindi. Akamo tobatera nuko ubwa mbere na mbere nkuko nabivuze kubahiriza icitwa une route protocole. Ni barabara ridasanzwe nkuko nabivuze nk'ayandi mabarabara. Tobamenyesha yuko ari ico bakeneye kuri iryo barabara ari ukuza bakagitora bagaca babandanya mugabo atakunovuga nti gutera ryarenga muri iryo barabara bokora. Hagati yaho ari uwo kwisamaza gato y'umwanya mutoyi twabasavye yuko n'imiburiburi bogerageza gushira mu ruhande izo modoka zabo mugabo atibagiye no kuraba icitwa arya mapoto ashinze y'amatara kuko nayo nyene abwiriza gukingirwa kuko novuga nti yuko ari itunga rusangi muri rusangi ya komine ya Nahango. Murakoze.